mw'isi yose izina Lucifer canke se Satani ni rimwe mu mazina yavuzwe cyane kuva kera gushika uno munsi. Hari abamutinya, hari abamwita umwasi mukuru w'ikiremwa muntu, hari n'abibaza nimba vy'ukuri yabayeho. Ariko Lucifer yari indi mbere yuko aba Satani. Yari ameze gute mw'ijuru? Yari afise ububasha bungana gute? Ni kuki yagambarariye Imana? Yoba yarigeze kugira umugore canke se gukunda? Ni iyihe ntego yiwe ku isi? Kandi se iherezo ryiwe rizoba iryahe? Muri iki kiganiro tugiye guca idonido duce mu mateka ya Lucifer kuva mw'ijuru gushika ku iherezo ryiwe, nk'uko bivugwa muri Bibiliya ndetse no mu nyigisho z'amadini atandukanye. Turaguhaye ikaze muri iki kiganiro. Je wumva ni Alex Live and Varane na hani kuri Intsinzi Motivation. Imbere yuko Lucifer aba Satani, bavuga ko Lucifer yari umuntu w'umumarayika akomeye cyane mw'ijuru. Yari kiremwa ciza cyane gifise ubwenge budasanzwe, ubwenge bwinshi ndetse n'ijwi ryiza cyane. Bamwe bavuga ko yari hafi cyane y'intebe y'Imana kandi yari afise uruhara runini mu kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Izina Lucifer risobanura uwuzana umuco canke se inyenyeri yo mu gitondo. Ivyo vyerekana ko yari afise icubahiro gikomeye, ndetse mu vyanditswe vya Bibiliya bavuga ko yari yuzuye ubwenge, ubwitonzi ndetse n'ubushishozi. Yari afise ububasha bwo kuyobora abandi bamarayika. Hari abigisha ko yari n'umuyobozi w'indirimbo zo mw'ijuru. Yari hafi cyane y'ubwami bw'Imana, kandi ko atakiremwa cyari kumurusha ubwiza hagati y'abamarayika. Ariko rero naho yari afise vyinshi, umutima wiwe watanguye guhinduka buhoro buhoro. Ikintu ca mbere cyahinduye Lucifer n'ubwibone. Ego wavyumvise neza, ubwibone bwo bwamuhinduye. Yatanguye kwiraba cyane, atangura kubona ubwiza n'ububasha afise, maze umutima we wuzura kwishima ndetse no kwigira mukuru. Bavuga ko yifuza kungana n'Imana, gusengwa nk'Imana ndetse no kwicara ku ntebe y'ubwami. Aho niho intambara yatanguriye mw'ijuru. Lucifer yatanguye kwegera abandi bamarayika ngo bamukurikire. Birumvikana neza ko yatangiye kubaha inyigisho ziwe. Yabumvisha ko ashobora guteka nk'Imana. Bibiliya yo ivuga ko 1/3 cy'abamarayika bamukurikiye. Abo bamarayika nibo benshi bita abadayimoni canke se imyuka mibi. Haciye haba intambara ikomeye cyane mw'ijuru. Ku ruhande rumwe hari Imana n'abamarayika bayikunda, ku rundi ruhande hari Lucifer n'abamarayika bamukurikiye. Bavuga ko umumarayika mukuru Mikayeli ariwe yarongoye urugamba rwo kurwanya Lucifer. Iyo ntambara ntiyari y'amasasu nk'izi zo mw'isi, ahubwo yari intambara y'ububasha ndetse no kugambarana. Lucifer ntiyashoboye gutsinda, we n'abamukurikiye baca barirukanwa mw'ijuru. Kuva uno munsi Lucifer yaciye yitwa Satani. Satani bisobanura umwasi canke se umurezi. Satani amaze kwirukanwa mw'ijuru, bavuga ko Satani yaciye aza kw'isi. Intego yiwe yari imwe, no kurwanya imigambi y'Imana ndetse no kuzimiza abantu. Mu nkuru ya Adamu na Eva bavuga ko Satani yakoresheje inzoka kugira ahendeshe Eva gacumure. Yego yaramubeshe ati nimujya ku cacamwa muzomenya nk'Imana, muzorema ndetse mumenye gutandukanya iciza n'ikibi. Aho niho bavuga ko icaha cinjiye mw'isi. Kuva ico gihe Satani afatwa nk'umwasi w'abantu, umuntu ashaka kubazimiza, kubakwegereza ibibi, kubatandukanya n'Imana. Ukwibaza ati ese Satani yoba yari afise umugore? Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza. Muri Bibiliya nta hantu havuga ko neza na neza ko Satani yigeze azana umugore cyangwa se yari afise umugore. Ariko mu migani, amafilme ndetse n'ibitabo bimwe bimwe hari aho bavuga ko abagore b'abadayimoni nka Lilith canke izindi nyifato z'imyuka mibi. Ivyo rero si inyigisho zemewe bose muri Bibiliya.
ahubwo ni imigambi canke ivyiyumviro by'abantu. Abenshi mu bakristo bemera ko abamarayika batarongora nk'abantu. Abigisha benshi bavuga ko intego ya Satani ari gutandukanya abantu n'Imana, ukwegera abantu mu vyaha, gutera ubwoba, kubiba inzigo ndetse no kuzimiza isi. Nico gituma mu madini menshi bamufata nk'ikimenyetso cy'ibibi. Hari abamubona nk'umubeshi, umuhendanyi ndetse n'umwasi ashaka kugusha abantu. Mu makungu atandukanye ndetse Satani asobanurwa mu buryo bwinshi. Hari abamubona nk'ikiremwa c'ukuri, abandi bakamubona nk'ikigereranyo c'ikibi kiri ku bantu ndetse no mu bantu. Abantu ntibemera ko abaho. Muri sinema n'indirimbo nyinshi, Lucifer yagiye agaragazwa nk'umuntu afise ubwenge bwinshi, azi kuvuga neza, ariko yuzuye ubwibone n'umwijima. Ivyo vyatumye izina yiwe rimenyekana cyane ku isi yose. Ese iherezo rya Lucifer ni ryari? Mu nyigisho ya Gikristo bavuga ko iherezo rya Satani rizoba ribi. Mu gitabo c'ivyahishuwe Yohana bavuga ko azorandurwa burundu, atsindwe maze ateregwe mu muriro w'ibihe bidashira. Ivyo nivyo benshi bita iherezo rya Satani. Ariko kandi hari abandi bavuga ko ivyo ari ibimenyetso gusa, atari ibintu byo gufata nk'ivyabaye uko nyene. Lucifer ni umwe mu bantu bavugwa cyane mu mateka y'idini. Yatanguye nk'umumarayika mwiza kandi akomeye, ariko bwibone no kwifuza ubutegetsi bimuhindura uwo ari we. Inkuru yiwe ikoreshwa nk'inyigisho yo kwerekana ko ubwibone ushobora guhindura ndetse bugasenya ikiremwa muntu, ko ububasha ushobora guhindura umutima, kandi ko guhitamo nabi bishobora kugira ingaruka zikomeye. Kuva mu ijuru gushika ku isi, izina Lucifer ryabaye ikimenyetso cy'intambara hagati y'iciza n'ikibi. Kandi gushika uno munsi abantu benshi baracyari bibaza by'ukuri Satani ikiremwa kikiriho canke n'ikigereranyo c'ikibi kiri mu muntu. Ese wowe uvyimva gute? Tanga igitekerezo canke inyunganizi muri commentaire. Reka dushimire abarenga 18,000 badukurikirana kuri ino channel yacu. Ndabashimiye.